Mu ntumbero yo kwitaba akamo ka Sebarundi, General Major Varisito Ndayishimiye aho yarayavumereye ahamagarira abanyagisagara ca Bujumbura basanzwe barangurira imirimo yabo mu biro, abahimiriza ko muri iyi ndwi yahariwe isuku, kuvuga kuva ku igenekerezo rya 12 kugeza ku rya 18 uku kwezi k'umunani, ko bova mu biro bakabanza bagatunganya ibikorwa bijanye n'isuku. Nta kamaro rero uko kwicara mu biro, ndabakuye mu biro bose. Iyi ndwi itangura ni indwi y'isuku. Uwo nzosaga yicaye mu biro nije nzomwikurirayo, kandi kuwa mbere nzozunguruka igisagara cyose. Uwo nzosanga mu biro nije nzomwisohorera. Abemerewe gukora, abaganga bariko baravura nibavure, abacamanza bariko bacimanza nibazice, kuko nukugira ngo abene gihugu boroherwe. Mugabo uwo nzosanga mu biro yicaye nibabanze bakubure, duhere kuri iki nyene, nitwaheza kugira isuku duheze rero tuje ku bindi bikorwa. Abo muri FOMI ako kamo bakitabiriye bose, niyo mpamvu bazindutse basidukana niyo nka mu ntumbero gushira mu ngiro ako kamo ka Sebarundi. Isuku rero muri FOMI ni sawa, mwese mwitegereje ingene muri FOMI hasa ni heza cane. Iri suku rero mubona indani muri FOMI ntigizanye, uti byaje gute? Nuko hariho abakozi muri FOMI basanzwe bajejwe ico gikorwa ciza cyo gutunganya isuku, atakindi bakora, atakindi bahembegwa, bakora isuku imisi yose. Isuku rero muri FOMI murabona ni sawa, mwese mwitegereje ingene muri FOMI hasa ni heza cane. Iri suku rero mubona indani muri FOMI ntigizanye, uti byaje gute? Nuko muri FOMI hari abakozi basanzwe bakora ico gikorwa, arico bajejwe, arico bahembegwa, bakora imisi yose. Isuku rero ni kimwe mu mirimo isanzwe irangurirwa mu ishirahamwe FOMI. Muti none ko muri FOMI asanzwe hasa neza, abo muri FOMI bazindutse gukora iki? Abakozi rero bose bishiramwe FOMI, uhereye ku bayobozi bakuru ukaja ku bayobozi ukashika no ku mukozi mutoya, bazindutse bifatanya n'abandi bene Burundi mu bikorwa byo gusukura imiserege iri kwibarabara bita RN5. Nta numwe ari mu biro, guhera ku muyobozi mukuru ugashika ku bakozi bato bato bose bari mu bikorwa by'isuku nk'uko mubibona. Abakozi rero muri FOMI bazindutse bifatanya n'abandi bene Burundi mu bikorwa byo gusukura imiserege iri kwibarabara iryo bita RN5, no kuvuga ibarabara rya Bujumbura Cibitoke. Nta numwe ari mu biro, guhera ku muyobozi mukuru gushika ku bakozi bato bato, bose bari muri ivyo bikorwa byo gutunganya isuku. Mwibuke ko vuba cyane ishiramwe FOMI riheruka kuronswa impapuro z'iteka zerekana ko iryo shiramwe FOMI risanzwe ryitunganije neza ndetse no ku rwego mpuzamakungu. Vive la FOMI, vive le Burundi.